birahagije kwirirwa uvugavuga. Wibuke ko uzobibazwa wa munsi mugenzi. Gezaho igihe kiriko kirahunga. Niwibuka iyo wavuye n'ukuntu warinze impuhwe, ariko ivisi vyaguhenze ukibagiye ijambo ry'Imana. Ubu uriko uriruka ariko ku nzira itagira iherezo. Waradandaguye mugenzi ariko Imana iragukunda. Gezaho birahagije ivyo wakoze bitagira umumaro. Gezaho birahagije kwirirwa uvugavuga. Wibuke ko uzobibazwa wa munsi mugenzi. Gezaho igihe kiriko kirahunga. Ivyaha bikurira ku mutwaro, umutima wawe uruhijwe, ariko niwihana Yesu ariteguye kukwakira. Tureke ivy'ubusa bigutwara kure, ubuzima burahera, ariko ubugingo bw'iteka burategereje. Hagarara umviriza ijwi rikuvugira mu mutima. Si igihe cyo kwinanira, ni igihe cyo gutahuka. Imana ntaguhinduye ubusa, ifise intumbero. Yegera uyisaba imbabazi, iriteguye kukwakira. Gezaho birahagije ivyo wakoze bitagira umumaro. Gezaho birahagije kwirirwa uvugavuga. Wibuke ko uzobibazwa wa munsi mugenzi. Gezaho uyu munsi ni wo wawe. Gezaho ntuzacikwe n'ijuru. Gezaho Yesaya yavuze neza garuka. Ubu ni bwo buruhuko, ubuzima ni Yesu. Wibuke ko uzobibazwa wa munsi mugenzi. Gezaho uyu munsi ni wo wawe. Gezaho ntuzacikwe n'ijuru. Gezaho Yesaya yavuze neza garuka. Ubu ni bwo buruhuko, ubuzima ni Yesu. Gezaho birahagije ivyo wakoze bitagira umumaro. Gezaho birahagije kwirirwa uvugavuga. Wibuke ko uzobibazwa wa munsi mugenzi. Gezaho igihe kiriko kirahunga. Niwibuka iyo wavuye n'ukuntu warinze impuhwe, ariko ivisi vyaguhenze